Mwaramutse muri video nakoze mvuga ku bijanye no kugura inzu niba woyigura mu Burundi canke mu gihugu kindi ufisemwo ubwene gihugu na cyane ibihugu vyo mu Burayi. Nsubiremo mvuga abafise ubwene gihugu ndabisemo bwa gatatu umuntu afise ubwene gihugu mu kindi gihugu giteye imbere. Muri comment donc umuntu yagize ama comment menshi cyane acashiramwo ngo niyo nsaba Francine ngo baramwivye inzu muri Canada. Ndavuga kwibwa inzu muri Canada ivyo c'est impossible, ariko ndaje kubisoma ndabirabe. Mbo ndaja kubisoma, ndaja kuvyumva ndimo ndaja gukora video ndende kuko nabibonye video aho yavuye bamuhaye interview. Bo icamene ndashaka kuvuga iyo gira intervention iyo uriko wumviriza bijya bintu tunda kuma interview nukumenya ko ari kemene ko utabitahura kubera justement udatahura amategeko na marché n'ivyo bintu bariko baravuga ko urumva kuko ikibonekeza nuko nta nzu bamwivye inzu kuyikwiba sino bigene babigije muri Kananga bakwiba inzu nta nzu bamwivye ahubwo ngo yayihaye umuntu ngo ayimujerera w'umunyarwanda donc yaguze inzu yo gukodesha muri make aguze no gukodesha ayihereza umuntu ayizoyijera azaranduza amafaranga atari hari ndaja kugishika ko hanyuma cha uwo muntu aho amafaranga hakuyamuha aca mubesha ngo ntiyaronse umutenant aca donc umupangira ngo ntawe yaronse umupangayi muga kazaratoza amafaranga ayajya ubako yamwivye amafangisha inzu ntabwo yamwivye iyo nzu ico onagomba ngire iyo nuance umuntu yavuze ngo bamwivye inzu je pas compris sinani baje kuntu bashaka kwinzu muri Canada. Bo ariko kindi kandi nashaka kuvuga nta muntu numwe yakubwiye ngo uguze inzu muri Canada ngo uguze mu kindi gihugu ngo hariho investissement nimwe ngo itagiramo ama risk ico bita risk free mu Cyongereza. Umuntu yavuga ngo je ndafise ahantu woshe umutanga utazoshobora ngo dandano kenka ndashobora kuyahomba azoba kubeshe ama risk na investissement bigenda bijana muri property haba muri gold haba ibintu byose bizamo amafaranga harimo risk nta investment igamo risk. Ariko tugaza kuri kaya niyo nsaba ukuntu vyagenze ngo nabivuze yaraguze inzu acaye umunyarwanda ngo ayimukodeshereze. Ico nashaka kuvuga d'abord kugura inzu mu gihugu tabamwo kitayica hafi ni tricky business, si business yoroshe. Nigihe ubu hegereye inzu nasanze ntabwo zunguka cyane mu vyukuri ajya amafaranga baguhaya yo gukodesha kubera hari amezi utafise umupangayi wayikumanajingira nawe ugomba kumuhemba inzu hagiye umuntu asohoka avuye yangirije etc. Inzu ntabwo kenshi zunguka kurya amafaranga wanduza. Inzu kenshi zunguka ico bita mu Cyongereza capital growth, ku buryo urumva inzu nibayiguze muri yoni mu mwaka uza izo bifise valeur y'umuriyoni n'amajana 200. Ayo majana 200 niyo nyungu abantu baronderako nabwo baronderako ijya rent biravye iyo utomboye ahubwo ikanakuvura ivyo bita outgoings amafaranga ushira ku nzu amakori maintenance assurance ubutomboye mugandi kuvuga yuko amafaranga menshi abantu benshi bagura amazu mu bisanzwe baba bari kwa spekira ndayise speculation ko nta muntu yo kurasira yuko buri gisagara inzu zotera ziduga ibeyi nico baspekira ko bien sûr amo inzu nkeyi ushobora kungukamo ivyo birashoboka. Ariko kuri ikaye uyu muntu je mbona ikintu kimwe yakoze nuvuga ko atabanje gusoma kwiyinforma gatoyi amategeko y'ico gihugu. Amategeko ya buri gihugu cyagifise amategeko ajanye no gupangisha amazu azwi neza ushobora gusoma makeyi yo hejuru mbega umuntu aretse kwishura rent ubigenza gute ko nk'ico namva ko atagitahura mbega umuntu kumenya aje gushika ko mbega umuntu ugomba kuja kuvisita inzu inspection ubigenza gute ivyo byose biba byanditse mu mategeko nagufa kwidumbukiza nk'uko mu Burundi. Ico ni kimwe ugomba gukora ugiye muri iyo business ntabwo ari ibintu by'igipenjeri. Inzu zirazivye muri Canada ni mu buri burusanga washizemo nko miliyoni so ahantu wabitse miliyoni kameme haba hakomeye. Ahubwo bijanye n'ivyo ahantu wabitse miliyoni kirazira ko umuntu umupenjeri okay kuvuga ngo uri kurondera umuntu w'umunyarwanda n'umugore wiwe no madame Francine irondera umuntu uzeye specialiste rondera professionnel nico ndashaka kurondera. Hari ama company muri Europe yose zimwe zizwi ziri mu bihugu byose byabongeza nk'izo bita za Harcourt bagira management y'amazu y'abantu n'abantu benshi bafise amazu beinvestisamo badafise umwanya wo kuja kushwana no kugira gute n'abapangayi baca bayihereza uwo muntu kenshi abari company iyo company akaba ariyo ibijera
kuko bo babaza aya mategeko ya tenancy umutenancy yanse kura bazi ingene bamuhana baba bafise assurance bonyene baba bafise abaloya abacamanza ababuranira bibaye ngomba ko muja kuburana ivyo vyose baravyirabira babazi ingene bakora maintenance kubera bari business bakora mo donc habaye entretien ego nivyo urabahemba birumvikana ariko kandi baragufasha ko utaja mu headache menshi kandi niyo bakukoreye ikosa baba bari enregistré ahantu nico kintu nkunda kuvuga ino abantu bari enregistré ku buryo bafise licence iyo licence bashaka kuyibaka cyo bituma bakora neza kugira ngo licence ntibayibake basanze banduje rente definitivement ntibayiguhe ico gihe botakaza licence nta muntu n'umwe mu professionnel yo kwanduza rente ntayiguhe okay ikindi turi kuvya rente amategeko mu bihugu vyinshi avuga ko naka haize iminsi ota atarakuriha ukwezi ucumwandikira ukamubwira uti kuri gitari kutandike nzokwirukana ico gihe bo ntabwo mwirukana ko musa nkuko nyene ko mu Burundi harimo processus ya eviction iri compliqué nivyo mugabo omwe uwo muntu agupangishiza avuga ati bonaka ntiyandishe haraheze imisi 14 uko amategeko avuga cyenda mwandika ikete ngira indari mwandiki araguha raporo uwo muntu ko n'umukozi wawe uwo iyo agence wa watoye na hano ndiko mpagaze mbona amagence ka nk'atatu cyakumbura renga okay ndiko ndabona Buffett and Thompson this one hakotse kupa ngaha izu cyane n'iyindi nibaza ko itazwi gose hari anoza ko ari ya locale hano anyway dore kuvuga izo agence ziguha rapport kuko ni waziba ziko zirakorera ati naka ntiyarishe rente kuno nibishobora kumara amezi abiri bataramuha warning no amategeko y'igihugu aratandukanye mugabo nta nduva nta amezi abihera baca bamuha warning bakakungira kopi yayo hanyuma haize ukundi ko yatarishuye ati ntayishuye tugiye gutangura process ya eviction bakakungira kopi ukamenya ko ivyo byatanguye bakugumiza uri informé ntabwo ashaka kuguhenda ngo naka ntiyishuye ibintu nk'ivyo so je numva nico kintu kinini yakoze yuko yahaye umuntu w'umupenjeri nije nico novuga hehereza umuntu w'umu specialist tukutahari amateko ntuyazi etc yihereze umuntu agence abayo imanaginga nubwo mbenda kutera inkuru nubwo usanga atakintu wunguka umaze kuyamo agence wopfa mubureka kunguka mugabo inzu yawe ikaba iri maintained kuko ikintu kibi ibintu byo gupangisha ikibazo ushobora kuyipangisha n'umuntu w'umugwayi wo mu mutwe bagasiga bayisambaguye muranda bibaraba ku mateleviziyo bagasiga bayononye ntakoresha amaterme yigishenzi urashoye gusanga inzu nakayivuyemo ugasanga uyitangiye ibihumbi 200 birenga kugira ngo uyitegure abayinywera mu rumogi bugira urumogi hamwe ama drugs banywere mu bisa kuyicleaninga n'umuspecialiste dude uwo mu specialiste aba specialiste rero ico babazi ku gico bita vetting kuraba umutenant azokwishura neza bakakubaza twereka umushahara ukorera kubaza historique y'uwo muntu bakabaza handi hantu yapanze bakaronka reference ibintu nk'ivyo donc baba specialiste kuvuga kurondera the best umutenant mwiza hanyuma kandi bafite n'amatools n'abantu bo kugira ama inspection no gukwirikirana iyo umutenant hari ico yononye ibintu nk'ivyo so je numva ico kinini kumbona ja kura video ndende kuri yo channel y'uwo muntu yagize interview mugabo novuga ko sari ari kura umuntu w'umupenjeri ivyo byo gukora nuzeye ikimenyane mbwira umuntu ivyo musanzwe iyo ufise amafaranga menshi ntavyo ukora ukoronda mu professionnel ivyo nigiye uri kuragura sepa iradio telefone yakoze urashaka kubaza umugenzi ukeneye umuntu agukatira ubwatsi très bien umugabo hano hashitse umuriyoni look for a professional sawa tugeza muzosubira